Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe mwese dukurikirana herereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kubiba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimwo n'igisata ca politike. Na makuru tuza guhuza vyinshi bitandukanye benshi bariko baribaza cyane kubiriko biravugwa hagati y'umugambwe Chama cha Mapinduzi uriko uratwara igihugu mu gihugu ca Tanzania ndetse n'umugambwe CNDD-FDD uriko uratwara igihugu cy'u Burundi. Mbere kandi indongozi z'u Burundi zikaba zo zatanguye kugira ico zishikirije ku nsinzi y'umugambwe Chama cha Mapinduzi mu gihugu ca Tanzania wari uhagarariwe na Madame Samia Suluhu Hassan wo mu matora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Bamwe bati umwigisha ninde umunyeshure ninde? Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ni umwaka waranzwe n'amatora nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu ca Tanzania. Na amatora imigambwe yose iri ku butegetsi yaronse amajwi akwiye ku buryo budasanzwe gushika naho bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bafatwa bakanumywa. Akarorero ngaha mu gihugu cy'u Burundi benshi baribuka ko kuva ku igenekerezo ya 5 ukwezi kwa ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025 aribwo amatora yatangura. Akaba aratanguye amatora y'abashinga amateka habandanya ayabakenguza amateka andi yose nayo aza mu nyuma. Icabaye nuko mu matora y'abashinga amateka navyo kandi vyaravuzwe ko ku mabiro amwe yitora hari abatoreye abandi, bikavuga ko imbonera kure zari zakizuye ku rugero rudasanzwe gushika naho bamwe mu bagiye baranka ivyo bari babwiye ku mabiro y'amatora bagiye barafatwa bagapfungwa, abandi nabo barafatwa baranyuruzwa baburwirengero. Mu gihugu ca Tanzania naho niko vyagenze kuko kwigenekerezo ya 29 Gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo habaye amatora yara y'umukuru w'igihugu ndetse n'abashinga amateka. Icabaye nuko amatora yabaye ku rugero rubi cyane gushika aho Tanzania yari akarorero ku mugabane wa Afrika itakaza iyo sura mu makungu. Amakuru ahari akavuga yuko kandi Tanzania nayo muri Tanzania habaye ugukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Chama cha Mapinduzi, akaba harajemwo nko kubuza umwidegemvyo abahurikiye mu mugambwe Chadema aho n'urongoye umugambwe yatawe mu mvuto gushika kuri uyu munsi akaba yarataweyo yagirizwa icyaha cyo guhemukira igihugu. Nga mu Burundi nanone kandi nako niko vyagenze kuko umugambwe ugira kabiri ariwo CNL yarirongowe na Agathon Rwasa nawo wafashwe ugahabwa n'isoro gira uko ishaka bigizwemwo uruhara n'abategetsi bakomeye cyane bari mu mugambwe ya CNDD-FDD indani. Bikavuga ko umuntu wari hejuru muri uyo mugambi wose ari Reverend Ndikuriye umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Tindu Lissu arongoye umugambwe Chadema nawe mu gihugu ca Tanzania nuko yaburabujwe. Bamwe bati rero umunyeshure ninde umwarimu ninde? Cyonda subscribe canke sabone ni butarafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari wose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. No Muza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Mu mwanya muto uheze nkuko nabibagejeje ko mu nkuru ya mbere y'uno munsi ari nayo nkuru ya mbere yo muri uku kwezi kwa Munyonyo twabagejeje ko Samia Suluhu Hassan yaronse amajwi 98 kwijana mu mugambwe we Chama cha Mapinduzi ndetse kandi umugambwe ukaba waronse intebe amajana 270 ku ntebe amajana 272 zo mu nama nshinga amateka. Ni mu gihe ivyo vyabaye nga mu gihugu cy'u Burundi aho umugambwe CNDD-FDD waronse amajwi 100% ndetse kandi mu nama nshinga amateka uronka imyanya yose no kuvuga waronse intebe zose no mu nama no mu biro vy'inama nkenguza amateka nibo bariyo gusa gushika naho kugena bamwe mu nzego nkuru z'amabiro nko mu biro bikuru by'inama nshinga amateka vyabaye ibindi gushikaho bahindura ico itegeko ritomora. Nkuko twabibagajeje ko gushika muri kano kanya ibintu ntivyoroshe mu gihugu ca Tanzania
inyuma yo gutangazwa kw'insinzi ya Madame Perezida Samia Suluhu Hassan wegukanye insinzi mu matora yo muri iki gihugu. Samia Suluhu Hassan wejeje kuronka insinzi ku majwi 98% akaba kandi yagize n'ikindi kintu ahita atangaza cyane ku bari mu myerekano muri ico gihugu basaba ko ivyo vy'amatora vyosubirwamwo. Samia Suluhu Hassan kandi arabandanya gutanga impanuro kuri abo bose bari muri ivyo bikorwa byo guhungabanya umutekano mu gihugu cyane ugwaruka bita Gen Z rwo ruriko rurakora imyerekano iri ku rugero rudasanzwe, ibintu bitari bwigere bibaho mu gihugu ca Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan rero nk'umukuru w'igihugu ahejeje gutangazwa ko ari we wabaye umukuru w'igihugu ca Tanzania mu matora yo muri uyu mwaka, yavuze ko ibikorwa byo guturira amapine no gusambura inyubako vyaba mu duce duke tw'igihugu, aho yagize ati ibintu vyariko biraba mu bisagara vya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Musongwe ntivyari ivy'icubahiro canke ivyo gukunda igihugu. Gukunda igihugu nukubaka igihugu si ukugisambura. Iryo akaba ari ryo jambo rigaragaza ko Dr. Samia Suluhu Hassan aje afise inguvu n'igitinyiro kuri ubu butegetsi bwiwe. Ariko kandi abandi babirabira mu yindi shusho idasanzwe ya politike bakavuga ko Dr. Samia Suluhu Hassan yoba yarakoze ibiharuro vyiwe nabi vya politike. Igiharuro ca mbere yakoze ni cyo gupfunga Tundu Lissu urongoye umugambwe Chadema, umugambwe wa mbere wa opposition mu gihugu ca Tanzania, aho kandi umugambwe utarekuriwe no kwitoza. Ibi rero bikaba biri mu vyadugije ishavu mu banyagihugu. Ibi bikaza bimeze iki giharuro ciwe kikaba cyari kigiye kumera nk'ico CNDD-FDD yakoze, ariko kandi CNDD-FDD yo ikaza kuba yarashizemwo imwe mu mitego myinshi cyane yateze agatorwa sararongoye umugambwe CNL arawaka uhabwa Nestor Girikushaka nawe watashe muri aya matora y'umwaka w'2025 atakibanza na kimwe aronse mu nzego zoba inkuru canke ntoya za leta. Uyu Tundu Lissu arapfunzwe kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Uyu akaba apfunzwe yagirizwa guhungabanya umutekano, yagirizwa icaha cyo guhemukira igihugu. Uyu mu mwaka w'2017 naho yarigeze kuraswa arakomereka bikomeye, ariko Imana irakinga arakira, ndetse bikanavugwa ko ico gihe yahise ahunga igihugu ca Tanzania asaba ubuhungiro mu bihugu bimwe vyo ku mugabane wa Buraya. Ivyatumye agaruka mu gihugu mu mwaka w'2022 niba ntihenze. Ubwo muri komanteri muraza kunkosora aho nza kuba nihenze. Ivyatanze icizere ku banyetanzania ko Samia Suluhu Hassan we atandukanye n'abandi bose batwaye ico gihugu, kuko yaratanguye gushigikira umwidegemvyo w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Chama cha Mapinduzi canke CCM. Mu gushika mu gihugu rero Tundu Lissu arongoye umugambwe Chadema yabananije ibikorwa vya politike, ndetse anaronswa ikibanza mu biro anaronswa intebe mu nama nshingamateka. Gushika muri uyu mwaka rero ubwo hatangurwa kuvuga ivy'amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uyu mwaka, aho Tundu Lissu yafashwe mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka agapfungwa. Bamwe bati ivyo muri Tanzania bimeze nk'ivyaha mu gihugu c'u Burundi. Itandukaniro ririmwo nuko ngaha mu gihugu c'u Burundi nubwo CNDD-FDD yihaye ibibanza byose nta cagaragaye cyane ku migumuko yakozwe n'urwaruka canke se abene gihugu. Gusa cyabaye nuko nanone abari mu mugambwe CNL ushigikiye ishami rya Gatorwasa nabo abenshi baragiye barafatwa barapfungwa, abandi baranyuruzwa, abandi barabugwa irengero, gushika naho muri uyu mwaka naho Agatorwasa imodoka yiwe yari yunguruje abana ibajanye ku ishure. Umushoferi wiwe arakurikirwa n'abari bambaye umwambaro w'igipolisi c'u Burundi bashaka kumagarika, gusa nawe amera amagabo arahunga gushika ashitse mu banyagihugu abo bari bamukurikiye nabo babona ko bagenda. Rero ijyane nuko mu minsi 3 gusa mu gihugu ca Tanzania hishwa barenga 700 bari mu myerekano. Internet yahagaritswe kuva ku munsi w'amatora gushika uyu munsi. Bamwe bati wawundi ati none hanihe ni muri Tanzania canke ni mu Burundi? Ese ni Chama cha Mapinduzi canke ni CNDD-FDD? Baba yangu canke mama yangu? Nibazo byinshi biriko biribazwa cyane kuca bakigiye gukurikira kuba mu gihugu ca Tanzania nyuma yaho Samia Suluhu Hassan atangajwe nk'umukuru w'igihugu
yitorewe n'abenegihugu muri ico gihugu ca Tanzania. Bamwe bati ese ibintu birakomeza kuri uru rugero biriko canke se hari ico nawe aza gukora? Reka turindire turabe ikiza kuba turaza kukibageza ko. Mu yandi makuru kandi turabandaneza ku biriko biravugwa ku kamaramaza kariko karaba mu bitaro Roi Khalid, ibitaro vyitiriwe umwami Khalid. Bino bitaro vya leta biramaze imyaka vyidogerwa cane. Ivyabaye ku munsi wa mbere vyaje aragahebuza. Umuvyeyi yibarutse umwana w'umuhungu bamubwira ko umwana yapfuye, hageze kuja guhamba asanga bamuhaye ikiziga c'umwana w'umukobwa. Aho kandi uwundi muvyeyi nawe yari yamaze iminsi ibiri yonsa umwana w'umuhungu atari rwiwe. Gufata minenegwe ibitaro biri mu bishobora kuba vyarateje urupfu murantunge. Gufata minenegwe abitura ibitaro biri mu bishobora kuba vyarateje urupfu rw'umwana. Yari umwana wa mbere w'urugo rwari rumaze imyaka 5 rurindiriye kuronka umwana. Hano tugira tubasangiza intayo wakurikiraniye hafi ivy'iki kibazo. Uti umuvyeyi yafashwe minenegwe agiye kwibaruka. Damien Sengimana na Jeannette Kubwayo bari bamaze imyaka 5 bashinze urugo. Bari bamaze imyaka 5 barindiriye kuronka ikibondo. Ku munsi wa gatandatu heze hari igenekerezo ya 25 Gitugutu uyu mwaka w'2025 isaha 3 z'ijoro niho uyu muvyeyi Jeannette Kubwayo yashika ku bitaro Roi Khalid i Bujumbura. Yaravuye muhira afise ibimenyetso vyose vy'umuvyeyi yageze kwibaruka, no kuvuga ko yarazi ko ashika yibaruka. Ariko yararondeye umuganga amwakira arabura, arara araboroga. Yagiye kuronka umwakira ku munsi w'Imana isaha 5 z'umurango. Ico gihe abantu bari bahebuye ko yaba umuvyeyi yaba umwana atanumwe aza kurokoka. Umuvyeyi yasa n'uwapfuye. Baramugiriye operation Imana irakinga bigenda neza. Ariko umuvyeyi yagiye guhembuka kuwa mbere umwana yavutse yarushe cyane. Baca bamunyarukana muri reanimation. Umuvyeyi amaze guhembuka yabajije umwana bamwereka umwana w'umuhungu kandi we ibipimo canke se ecography byari byamweretse ko azovyara umukobwa. Niko kubaza abaganga bamubwira ko bikunda gushika ivyo vyuma bikihenda. Nk'umuvyeyi rero ivyo ntiyavyitayeho, yitayeho uwo mwana w'umuhungu. Ariko ku ruhande hari n'undi mukenyezi yari yibarutse nawe atangazwa no kubona yibarutse umukobwa kandi nawe ecography yari yamweretse ko azovyara umuhungu. Abavyeyi bahawe abana batarababo. Wa muvyeyi wa mbere Jeannette Kubwayo bamubwiye ko umwana wiwe w'umuhungu yavukanye ikibazo gikomeye cyane kubera uburuhe yavukanye. Niko kumwandikira umuti ugura amafaranga 500. Nawe araterereza arawugura atazi ko ariko awugurira umwana utaruwe. Wa mujyango wari wahawe umwana w'umukobwa nawo wahavuye bwirwa ko rwaruhinje rwapfuye. Niko kwitegura baraterereza inshuti n'abagenzi, isandugu baragura, ikinogo barimba berekeza kuri Roi Khalid gutora ikiziga c'uwabo. Aho hari kuwa kabiri uheze. Bagaze mu mwanya wo gusezera wapfuye niho uwari yaraherekeje umuvyeyi igihe yaza kwibaruka yabona ko mengo babahaye umwana adasa n'uwari yavutse. Kuko we yari yamubonye akivuka. Nuko arakebwa arafukura araraba asanga babahaye umwana w'umukobwa kandi we yari yiboneye ko bari bavyaye umuhungu. Induru ziba ziradutse, uruhagarara rurakomera, abantu barashwa baduka. Mu nyuma abaganga bo kuri ivyo bitaro baciye bicarana n'iyo miryango ibiri barasubiramwo neza kuraba uko ibintu vyagenze. Baca batahura ko abana babo banyuranijwe. Wavyaye umuhungu bamuha umukobwa, gutyo Jeannette Kubwayo asanga yari amaze iminsi 2 yonsa umwana w'umuhungu yibaza ngo n'uwiwe bamuha ikiziga c'umwana w'umukobwa. Mwibaze namwe ako gahinda. Hakaza kandi inyifato ibabaje y'umushingwamanza w'ibitaro. Umavoka w'ivyo bitaro yarerekanye inyifato itangaje y'agashinyaguro no gushaka kunyegeza ivyabaye. Imiryango yari yuzuye agahinda no kumigwa. Iruhande y'ivyo hari n'uburyo bw'amafaranga imiryango yari yakoresheje. Umuryango wa mbere wari waguze umuti w'amafaranga 500 ku mwana atari uwabo. Umuryango wa kabiri wari wakoresheje amafaranga 700 mu gutegura guhambisha umwana atari uwabo. Umuryango wa kabiri wari wikeka ko umuryango wa mbere watanze igiturire kugira bawuhe umwana akomeye mu gihe wabo yari yapfuye, ariko ntivyari vyo. Ubu ibintu ntivyari vyoroshe. Avoka w'ibitaro we igikorwa ciwe cari cyo kumvisha umuryango wa mbere ko wokwemera ugaca ushingura umwana ukoresheje ivyateguwe n'umuryango wa kabiri. Imiryango ntiyabihurije ko, ahubwo umuryango wa kabiri waciye uja kwitwara kubajejwe intwaro n'umutekano muri zone Gihosha.
witwaye uvuga ko uwo muryango wa mbere watanze igiturire kugira abahe umwana wabo ariko bavyumvirije basanze ari ugusamara kw'abaganga bo kuri ivyo bitaro. Imiryango warasavye ko ibitaro bibasubiza amafaranga yakoreshejwe kubera amakosa y'ibitaro. Abatwara ibitaro Rwakaridi bemeye kuriha umuryango wose igice cy'amafaranga wakoresheje, ariko imiryango irarabandanya gusaba indishi y'akababaro na cyane cyane umuryango wabuze umwana. Vy'ukuri uyu muvyeyi ararushe cyane kandi ni n'umuryango w'amikoro make. Ibitaro Rwakaridi bikaba ari ibitaro biza vyidogerwa cyane n'abantu benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bariko baravuga ko serivisi zaho ari serivisi mbi cyane. Chef de zone wa Gihosha yarababajwe n'ivyabaye. Mu mvugo yakoresheje yaragirije cyane ivyo bitaro ko bakora nabi mu kwakira abagwayi nabi, kutabitaho kugeza naho hari benshi bahapfira ari uko babuze umuganga bakira. Ikindi cumvikanye kuri ivyo bitaro nuko hariho icuma citwa scanner, ariko ngo abarongoye ivyo bitaro barayinyegeza ku mpamvu zitazwi, bakayikoresha mwijoro honyene. Birakekwa ko amahera yayo anyuruzwa bagaca batanga raporo ko iyo scanner idakora kandi ikoreshwa ukuri kwamye, abayikeneye babarungika handi. Abagwayi baridogera ivyo bitaro ko udafise umuganga bazananye canke amafaranga yo gusorora, benshi bakunda kuhagwa bagapfa. Bati rero ninde azogarukira abagwayi bivuriza ku bitaro Rwakaridi? Ni ibitaro vya leta vyitwa ivy'akarorero kubera bifatanye na kaminuza, ariko ibihabera na kamaramaza. Imyaka iraheze imyidogo yama iriko iravugwa atagihinduka. Mu bihugu vyisoneye umuyobozi w'ibitaro yategerezwa guca bogozwa, hakaba ingingo zihuta zo guhindura ibintu kugira kano kamaramaza nikaze gasubire. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu yari kwishikira agasaba imbabazi imiryango n'abarundi, hanyuma agafata ingingo zihuta zibereye. Ariko mu Burundi ntaco twiteze, ubuzima bw'umuntu nta gaciro bufise nawe adafise amafaranga. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya Fyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yoba muri politique, agateka kazi na muntu, imigendane n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bisata vyinshi bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. N'umunza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misose muriko murakora.